ugasanga umugabo asanze kwa kundi nyene niko wama nta musi wigera uhindura ntaco buza akaja hanze kuko hanze hari abandi usanga bariko bifata neza bisiga bipodora bambara udutu dusa neza rero je novuga iki twebwe Adamu tuba dukwiye natwe kwifata neza tukamugabo atashe mu rugo agasanga umugore wasa neza ku buryo adashobora kwiyumvira uwo wundi wo hanze ko usanga bigoye bakunzi bakwizera 90 TV nkuko mubimenyereye rero ikiganiro cy'uyu munsi kirarenze ndabarahiye tugiye kuganira n'umudame mwiza cyane agiye kumara kanya tuyagisha nkuko mubizi rero muri kumwe na Lucky Munyamahirwe mudukurikirane cyane amaso yanyu mudukurikire neza mukande like mugire na share partage kugira ngo ibiganiro nk'ibi ntibize biracikwa n'abantu ntibaze barabihomba mubisangiza n'abandi rero ikaze nigwanyu umudame tugiye kuganira n'uyu muramubona arashobora kutubwira madame akazina kanyu. Jenny twa Yvette Ndwezi Yvette niryo zina abavyeyi banyise yego Yvette Ndwayezu rero tugiye kumara kanya tuganira mudukurikirane neza. Yvette nza gukoresha Yvette Ndwayezu kubera bice biba birebire muri ihangana cyane. Yvette wow maze kubona murabona aha hantu anagiye kumara kanya hatuyagisha. Yvette sinshobora kukubaza canke sidinda kukubaza ngo urubatse canke ni wubatse mu bigaragara mbona umengo urubatse. Yego ndubatse. Yego ufite aba mu dini tugiye gusenga baro bavuga ngo uruma ndashima Imana ngo ndubatse gufise umugabo umwe sinzi ko hari uba afise nka batatu ngo ufise abagabo bangahe. Jewe vraiment afise umugabo n'abana babiri. Umugabo umwe n'abana babiri. Yego ndumva ni byiza cyane kugira ngo ushike ku rugero rwo kubana n'umugabo wawe mubana umutware wawe mushike no ku rugero rwo kubyarana abana babiri kugira ngo ndabizi neza umukobwa kugira arinde ashika mu rugo abarehejwe n'abantu bangawe urwo rugendo kwagugendeye gute? Kubwanje ingene byagenze vraiment nararondowe n'abahungu benshi naragendanye n'abahungu kandi bose mu bo twagendana nabona ko umenga bose nimvuga kuri ariko uko twagenda dukundana niko nabona umenga hari uzusanga yiftinge zitandukanye ugasanga hari uza kubwira ati ndakeneye ko tugira mariage ari profitage ariko araguprofita ugasanga undi akubwira ati jewe vraiment nkeneye ko turyoherwa tujya ibirori chaque weekend muryoherwe abo bose narababonye kandi narabaciye ko sivyo ariko rero nje nyene nagenda ndiyumvira eske bivanye n'intumbero nari nihaye ndavuga ati none nzokwamira muri ca kirori nzokwama ndyoherwa ifoko mfata umwanzuro mvuga ati ndabe neza ariko muri ivyo byose narasenga Imana nkabwira Imana ati Mana ni wowe kuncagurira nibitajanye vraiment natangiye gukundana ndi muto nari mutoya kandi nakundanye niga ico gihe ntivyari byoroshe ko kenshi usanga abajene benshi abakobwa benshi sinabahungu batangura inkundo ari abana batoyi ari batoyi surtout nkatwe twibera mu gisagara usanga dutanguye gukundana turi bato rero je nanje nabitanguye nyene niga secondaire ntagura gukundana ariko nkabwira Imana ati nibi bintu ndimwo bizogenda gute hama mu nyuma abahungu gasanga turakundanye turahebanye gasanga nkavuga ati nano yuko ashaka ko turyoherwa bizoherera he haro nundi wasaga kubwira ati je abana afise projet yuko dukundana nkagutwara kujya mukundana please mwiyumva namwe please nawe ahindura ingendo gasanga n'ingeso aratanguye kukwereka ingeso mbi rero kubwanje je nanje navuga ati okay kuyu umuntu maze kubona ko ariko aranyereka izi ngeso afise zitandukanye nizo je nkeneye ntaca ndamuheba hama kugira tuhure n'ure turi kumwe hoho ebana byavuye kure kuko nawe nari natinye nkavuga ati none ninakundana n'ujya wewe ntazongera nk'ibyaba bandi ariko mu nyuma ndavuga ati reka ndabijemo ntaco ndemera kubijamo twarakundanye hari abantu bavuga ngo nta muntu akundana n'umuntu ngo umwaka ngo imyaka ibiri birabaho ko je twakundanye imyaka ibiri hama mu nyuma y'iyo myaka ibiri niho twamaze kumenyana ingeso zacu tubyisangamwo dusanga byabaye
yego musanga mwubatse urugo ndagukunda cyane uramaze kudusigurira ntibyari byoroshe kandi kugira ngo umuntu arinde ashika kuwo babana aba yaciye muri byinshi yagendanye na benshi kandi yamaze muri makaba yamaze kuba umuntu afita experience muri ico kintu none ko benshi bakunda kuvuga ngo urumva ngo urenganya adolescence ngo hajye ubukize we nka adolescence yawe yakugendeye gute wayibayemwo gute mu bisanzwe uri muri adolescent hari ibintu byinshi ugenda urahura nabyo kubwanje yiwanje jewe si ego narakunda ariko nagiye kundana nyene maze gukura kuko nari namaze gutahura urukundo icari ico ariko hariho abandi usanga bakundanye ugasanga ko adolescent itwara kubwikwisha nka jewe vraiment yantwaye mu bintu by'istyle byo kwambara ibintu ako ari abakobwa usanga akunda impuzu z'abahungu cane ugasanga akunda ibintu by'abahungu jewe adolescent niko yantwaye nundi nayo mushiramo gukundana ageze muri 6e 7e nk'abana bo muri 7e kenshi usanga bari wacabona ko bakuze usanga aratanguye gwa rukundo akagwinjiramo ataruzi rero bakubwiye ati kenshi bavuga ngo urinze ubivamo uba wagwanya ubugamba ni kubera ugenda uhura n'abahungu benshi batandukanye kandi abo bose mugenda murahura nabo batandukanye suko ngo baba bagukunda ahubwo nabo baba bakeneye profitage baguprofite bashike kuri cya kindi bashaka hama ni babo kubona barakubonana bakakubona baca bavuga ati we genda bakaca babona gufatana n'abandi rero bavuga uko kubera iki umwana w'umukobwa amaze kubirengana akabona rubatse ugwi urumva bayagera ahura n'ibintu bitandukanye byotuma bimutirimutsa ugasanga arashitse muri gwa rwego rwo kubaka mu mategeko neza cyane ndumva bimeze neza mugikundana muri iyo myaka ibiri hariho ibyo bavuga by'amase Valente akavuga byo kuryoherwa nk'abakundana bagasohoka we nawe kuri se Valente iranegereje turabishika ko mwabigenza gute ico gihe vraiment je rivanye no twari dukundanye yaravyumva bukebuke gusa se bahungu bose bavyumva kuko se Valente ego n'umunsi mukuru w'abakundanye rero ico gihe jewe twari dukundanye rero bivanye n'umwanya yarashobora kuzingira aga surprise kuko kenshi abantu baza ngo se Valente ni kuja mu kabare mukajya mu kanwa mukaryoherwa ariko umukunzi wawe agukunda urana twebwe abajene bamaze gukura umengo mushiriye agashugwe aragasuzugura umva wowe abona yuko umugurira ico kintu gikomeye nimba ari kizimvye abone ko kizimvye ariko arunda bikora kuko profita niyo mbona kugata abahungu baguprofita nundi avuga ate ko ndamukunda kandi ndamufise ku mutima reka ndamuhe n'imbombo kurumva kabikora wo musi wa Valente kugira abone ko nawe woryoherwa bivanye n'uburyo afise tudahagaze kurivya rero bahungu usanga afise uburyo buto kavuga ati je nkuri kihwanye n'ico mfise sivyo rero naho gatsanga bikoze bivanye n'uburyo bwiwe afise kenshi rero nka jewe vraiment yarabinkorera ko yankunda kandi nanje navyakira uko nyera bikoze yego ntavuze ati yampaye ibica yagize ibiriye gusa ndabishigikira ko umuntu kunze vraiment urabimukorera kandi nuwo batobikorera ntiyoca shavura ngo umushera wanje ngo ntabinkoreye ko hari umuntu usanga iyo Valente baye nawe ari mu bindi ari gataramenya nuko yabaye ariko akaba gufise ku mutima gukunda neza cyane Ivete wamaze kutuganirira byinshi wamaze kutubwira byinshi ndashaka rero utubwire uko byari bimeze kare muri fiançailles mukundana muryoherwa surprise yakugirira muri iyi myaka mumaranye ngira ushobora no kutubwira ingene ingana nimba bidahava bikugora muri iyi myaka mumaranye ese biracari kwa kundi surprise ziracari kwa kundi imyitwarariko uko yakwitaho byo bikimeze nkuko byari bimeze kare oya niki bimeze ko ntibikimeze kujya kuko kera yitwararika jewe cyane ntaco umva ikintu cyose ngira n'amahera yaronka yavuga ati sheri akeneye iki ariko tumaze kubana ubu tumaranye imyaka igiri kuri 6 muri iyo myaka 6 harahindutse ibintu byinshi cyane tumaze kubana urazi ko umuntu kenshi acaronka abana rero maze kuronka abana abo bana nibo bahubwo baca bitwarariko usanga umugabo agira umwitwarariko w'abana ugasanga hari ibintu byinshi mu rugo bica biba ugasanga wowe umugore ntasubiye kukwitwararika nkuko yakwitwararika kuko nimba yahora yiyumvira ati
uno musi sheri wanje ico gihe yarashobora kuvuga ati sheri wanje ndamuhitanira agakandambira uno musi avuga ati umwana akeneye agakandambira ukazibona akazaniye umwana wewe wa mugore we usanga nta kintu ariko arakuzanira rero umva mu rugo ibintu byinshi bigenda birahinduka ko ntiyoguma ameze kwa kundi mu gihe nawe ariko arunguka ariko arabyara urumva wewe umugore ucubanza ukaja ku ruhande akabanza kwitwararika babana ntavuze ko n'umugabo atitwararika umugore hari ibintu nkenerwa akora ariko pana bimwe bya kera mukira abasheri ishushu bimwe yazarakora urumva nama bizubizu yaba menshi ariko ubu mu rugo arashobora kuza yiruhiye ugasanga baraniyambi abana yambi yashika abana bakamyambira wowe umugore akayibona ibisanzwe yego nuko rero amaze kubona ubenga bibona ibisanzwe ntuce wibaza ati mbere gwa rukundo rwagiye ntushobora kwibaza uti mbe asigaye anyanka canke bimeze gute ivyo ye uravyiyumvira ariko nawe w'umugore mu bisanzwe urahinduka kuko mu gihe nawe kera hari nk'ibintu wasanga umugabo mugikunda yamwakoreranira mu fiançailles ariko mu rugo ugasanga ivyo bintu nawe ntavyo kimukorera urumva ushavuzwe ngo nuko ivyo bintu atabikora nawe usubiza inyuma ukiyumvira eske none je bimwe nahora ndamukorera ubu nawe nanje ndabikora kuko nawe mu rugo nkumaze no kuronka abana nawe hari gusanga nawe umugabo utamwitayeyo ugasubira kuzuri umwana yanashika nana karibu muhaye gacu usanga ureze umwana ukiyumvira umwana ndamushira ati nje kwakira sheri no gacu uguma witera umwana ubwaba gashika kicara aho byose biba byarahindutse ariko kera ukiri wanya je ni wanya aha ashobakira kubona yo sheri karibu gacu umwakira n'urufasoni rwishi gusanga nawe mu rugo rero warahindutse rero maze gutaruka umugabo n'umushavurira kuko nawe ibyo byahindutse wawe niwe birahinduka yego no none hamaze kuba hari cyahindutse kuko nimba naba ntihenze abagabo barakunda umuntu abahakeya nkuko uba wamuhakeya mugikundana ukavuga utaha uko biri kose tegerezwa gusanga asa neza ntegerezwa kumwakira neza n'abana bato yibanje ntibegera bo mucafuza ibintu nk'ivyo maze kububona we amaze kubona ubumenga ntukibikora nkuko wabikora kera ntiyashobora kuvuga ati ndagiye kubashobora kumpakeya we nibyo shobora kugutera ikibazo mu bisanzwe ico uvuze nico umugore abakwiye kumenya ati icyo njejwe mu rugo ni iki kuko ego nubwo navuze uko hariho byinshi bihinduka mu rugo ariko hari n'ibindi bidakwiye guhinduka nimba ufise umugabo icyo gihe iwanyu ntiwavuga ngo reka ndamutegurire impuzu canke ko icyo gihe wategetse ko wifashe neza ko umusheri nyoza kuramutsa ngo asanga usa nabi ntibisobanura ngo no mu rugo ko bica bihinduka kuko ego hariho benshi bavuga ati nararushitsemo sinzorusohoka ureka kurusohoka akigira kurondera hanze we yagusanga uko yagusize akavuga ati nta kibazo ariko mu byiza uri umugore wubatse uravuga ati sheri wanje yagiye ku kazi ko yasize nsuku reka nanje noge basi ko nubwo uba wiriwe mu rugo uragira amayashu ntatahe mfise amayashu ngo ndamunukire tereka nifate neza n'imbaraga huzu nka twego dufise usanga ufise umwana amaberebere sinzi biyashu vy'umwana njya bagusize go cisanga umugabo basanze kwa kundi nyene niko wama nta musi wigera uhindura ntaco buza kaja hanze kuko hanze hari abandi usanga bariko bifata neza bisiga bipodora bambara udutu dusa neza rero je novuga iki twebwe Adamu tuba dukwiye natwe kwifata neza tukamugaba atashe mu rugo agasanga umugore wasa neza ku buryo adashobora kwiyumvira uwo wundi wo hanze ko usanga bigoye urumva arashitse agusanze muri saro usa neza nimba udafise akazi uri mu rugo usa neza none iruhande yo gusa neza sinzi mvuge buke igitanda naco coco reka mvuge buke bose ntibabyumve coco nta kamaro gifita umugabo asanzwe sinzi mu bisanzwe unjanye muri ivyo hariho ibintu byinshi umugore ategerezwa gukora sivyo kuko ibintu byo kwigirira isuku ni byiza ni nk'umukobwa usanga agira isuku ku mubiri ariko ugasanga haryama ni fake rero mu gihe ivyo ariko ivyo byo gukora igitanda coco ni kintu nkenerwa ku muntu uwo ari we wese azi ko yubatse kuko umugabo nimba yabyutse akagenda ntaba akeneye kuza agaruka hahandi hameze kujya nyene aba akeneye ko asanga isuku rihari igitanda gishashe neza ku buryo nubwo yoshika ngo aruhukira ahantu hasa neza nkuko atashe agasanga ni kwa kundi nyene aruca yiyoga agaca yigira none muri uwo mwanya ntubuzi yagiye kubera iki yasanze igitanda ciwe
atasuku gifise rero numva isuku irakenewe kuri we w'umudamu naho umugabo wawe arara ibi kwanza noneho si kuvuga ngo ni igitanda cyonyine ikintu cyose citwa cy'umugabo kiba gikeneye isuku ku buryo umugabo avuga ati mfise umugore mu rugo kuko kenshi iyo umugabo atirimutse na gatoya aca yuka ati ibi bintu madamu ahora binkorera noho yoronka umubwira ati ibi niba avuga ati ndafise muhuru ubikora ariko mu gihe atigera abona ico kintu mu rugo rwe ko gikoreka aragenda kukirondera hanze kubereka ababona yuko ariho biri yego tugiye mu vy'umubano kenshi usanga abantu benshi b'abadamu dufite ababone byinshi dushaka ko ababone bacu aribo babikora sivyo ugasanga nimba ari amazi muri dushe umukozi umuzi umukozi umva ikintu cyose umukozi nimba ari gutegura ibyo umugabo afungura umukozi ugasanga umugabo ntazi injya umugore wateka uko imeze imyaka yiwe yose yo kubaho ni hamwe rero umugabo acha yumvira eske madamu wanje ntazi guteka n'igitanda ugasanga umukozi rero yagiye kugisasa wewe bisobanura gute ntibyumvikana rero cha usanga eske no nivyo bintu byagenze gute umukozi rero ugasanga ni we yagize ikibanza kinini ya cyane kuri wewe umugore urumva kenshi rero usanga umugabo atangwe kwiyumvira atagiye kuri uwo mukozi wawe yigira hanze kenshi rero usanga benshi bitwariye abo bakozi nyene rero ni umugore ategeza kumenya ati umugabo wanje ajeje iki ntegeza kumukorera iki yego cyane Yvette yamaze kutubwira byinshi cyane kandi byinshi cyane bitume mugira amasubscribe bitume mubitanga n'ahandi babimenye na benshi bavyumve bumve ko ayo makosa batoya akora Yvette rero ndashaka kuzura kukwibariza ikindi kibazo inyuma yo gukora ibyo bindi byose inyuma yo gukorera umugabo ibyo ashaka hariho byinshi ntago ushaka kukubaza uro munsi nzobikubaza n'ikindi gihe canke tuzobiganiraho n'ikindi gihe none umaze gukora ibyo bindi byose umugabo arasohotse aragiye ntushobora kugira amakenga ati mana yanje je wiyagiye ubwo hariya kukaza korera nta kandi gakobwa koba gashobora kumubona rega se umukeneye wenyene agomba kumbwira nk'abantu baraho bakunda kuvuga ngo abanyagisagara ngo nibo bazi gufata abagabo neza twese twobyiga sivyo mu bisanzwe umugabo umaze kuba ufise amakenga agiye umutima ugasigara usimba ngo aragiye baramuntwara nawe umugore ntuba wiyemera ubu takwiyemeza ufise kuko umugabo ntacungwa oya ntikibaho kuko uvuze ngo ugira ucunga umugabo wa witeye ikibazo je umutima wanje ntushobora gusimba ngo umugabo aragiye aragaruka kandi agarutse nkabona nta cyahindutse ku rukundo rw'uwanje nawe mvuga ati namahoro kuko kenshi uzurabe umugore amaze kuba yikeka umugabo akavuga ngo umugabo ko asohotse aragiye ku kazi baramuntwara ni wa wundi yatashe ni telefone abayisimbiyeko akatangura kuraba ama message ndabi abamwandikiye bivanye n'akazi akora ugasanga ari umuntu yamubwiye ati yebane ngo ntora hana uyu n'umusheri wiwe ivyo rero n'amakosa ashaka guhanura n'abantu ntiyabwira umugore azoza araja ngo agiye gutora telefone y'umugabo ngo ariko arasoma ama message kenshi uzosanga ariko ariteranya ku mugabo kuko nta muntu acunga uwundi nawe woba wirirwa muhira we w'umugore haraza abantu ese umugabo wabazi yuko haje abantu kukuraba niyo mpamvu atawocunga uwundi umugabo agiye nagenda amahoro yagarutse urukundo rwanyu rukabandanya naho ne n'amahoro yego nuko je aha rero je nanje cyane numva umengo ushatse kumbwira ngo urumva agiye arasohotse umuryango sawa ibiri hanze ntavyo shaka jewe ntinganwa nuko agaruka nuko kuko umaze kwigira ngo ugira umucu ni hamwe azofata bisi ugafata yindi yagenda ukavuga ati ebana mpaka nije ko nyanafikiye akishuka nawo unashuka ugatanga kugira abantu murancungira neza ugatsanga abantu mwatangwe guperereza umugabo akazoca yumva yuko uzura muperereza kandi zagese atazifise ugasanga arazigiyemo kubera iki umugore yatanguye gucunga umugabo rero wewe mugore we cunga umugabo wagende hamurindire kwaza kuko afise ako kageso ntubureka kubona icyahindutse mu rugo yego hariho itariki abadame bakunda mu kirundi bavuga ngo abagore ntacyo muri wongere ndabiyize muri umugore ni jambo ry'ikirundi kandi ryumvikana gitwa ngo le 8 mars kuvuga itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu we nawe uhora uyihimbaza bigenda gute birameze gute wowe uyivuga ku iyo tariki je nivuge ku bwanje iyo tariki vraiment nta gaciro kanini ndayiha ego ni byiza
nezerwa uwo munsi mukuru kahaba ko bavuga uwo munsi abagore turagenda dutembere umugabo asigare ngaho nimba ateka nimba heka umwana ntumbaze ugasanga nivyo abagore twihaye ariko je kubganje vraiment ego kuhimbaza umunsi mukuru ni ibintu vyiza nko uhimbaza Noel bonane Pasika iyo Rowi Max ntibica byitwa ngo je no munsi ni kuganza umugabo kuko hari abagore baca bayiprofitiramo agaca usanga atangwe gushira ubushira soni ku mugabo bana leo ni siku yangu leo sifanyi kazi leo ni bana utaikara utapika utachota utafanya nini kazi kakaba keshi ku mugabo jamani kurumva umugabo rero uwo munsi nihaca abonangira n'itabiya y'umugore ariko je kubwi wanje vraiment nta uwo munsi ndawufata nk'umunsi nk'iyindi nimba uwo munsi ntegerezwa guteka ndateka umugabo nimba utagiye ku kazi aricara ngaho nkamugaburira kandi kuvuga ngo mpaka nambara igitenge hari abagore uvuga ati bana leo kitenge cha mpya ni kione kama sikioni leo tulari ugasanga umugabo ngo uwo munsi arabuza amahoro ngo ni Rowi Max ni kuvuga iki bisigura iki ko ari umuntu n'umunsi mukuru nk'iyindi ugaca usanga umugore yabuze ico gitenge bana yakakame umugabo ntiyanguriye igitenge rero nta ivyo je nta gaciro ndabiha hagati yacu hari urukundo ninko yo kingurira ico gitenge mu misi yindi sanzwe nkacambara rero kenshi usanga abagore benshi berekana itabiya yabo kare ku bagabo ngo banaka kuraba abandi unacunguza benzako amevara kwa nini misi kuvara reka kuraba abandi ni wirabe wenyene n'urukundo rwa hagati y'umugabo wiwawe uvuga ati je vraiment arankunda no musi natamaye undi musazoma rero iyo Rowi Max kubganje vraiment ndayibona ibisanzwe uyibona ibisanzwe ariko hari abandi badamu bavuga ati hageze uwo munsi nta kintu na kimwe nkora ndi umwami kazi mpera mu gitondo ngenda nabukeye mbere nzozindukize ko kugira ngo mperaheze umunsi abo we ko atavyukunda ababikunda bo babwira iki okay gukunda ikintu umuntu ntikimubuzamwo direct ukimuze ngo nukagikunda ahubwo je cyo no hanura abo bantu babikunda uraba kwanza umugabo wawe eske arabikunda kuko umugabo abikunda ntubimwinjizamwo oya wenye nabaze uyo musi ugeze madamu ndamugurira akabaze yambara begwe cyangwa ugeze madamu akagatenge ka Rowi Max arakaronka mugerutse uti umugabo wanje ivyo bintu arabikunda vraiment urafise droit yo kuvuga ati ndahimbaza kuko umugabo abikunda arakubwira ati madamu no musi vraiment no musi wiwawe icara ngaho oyo ariko mugihe ubona ati ibi bintu ntavyitayeho canke sinobimwinjizamwo wa mugore we ni wiha amahoro wumva ati jewe vraiment nta kibazo na kimwe nifite ko ntahimbaje Rowi Max yumva ati ndatuje naho abandi bogenda wewe usigaye muhira teka mugabo mugaburira amahoro mubyati sheri fungurana amahoro hama nawe umutekano kuko ivyo ntivyo zabisambura ingo zacu ntibibaho yego basha uvuze ko bitoza bisambura ingo zabobatse uretse ko hariho n'umuntu numvise ati awapi nigikunda aravuye muhira ni Rowi Max aravuye muhira saa 9 arahijije kufungura bya saa 6 saa 9 aragiye agaca garuka mu gitondo yagiye ku mugoroba agaca garuka mu gitondo saa 11 kwavuye guhimbaza Rowi Max we urumva nk'ivyo ntavyo washobora jewe nkuko nakubwiye ubwa mbere kweko je nta bikunda atani ivyo mpimbaza hari suba ngo umugabo wanje ntavyo yonkorera kuko nkoresheje inguvu yobikora kuko ni kwa gutegeka rero uwo mugore nimba yoba yavyutse akitegura uwo musi agateka karya hamati saa 9 ndagiye kuryoherwa yasize umugabo mu rugo ni icunga yirabe neza aho umugabo ariko aramwiga nawe uwo musi yagiye ntabazi yo yagiye ntazi ngo yararanye n'abagabo ntazi ngo yagiye mu kabare yagize iki ntavyabaze rero uwo mugore vraiment je numva ko yo kwihanura hama n'umugabo kuko mu nyuma umugabo azomwiga ucu usanga nawe yatanguye kutaha ryajoro yaraye urakeye eske uwo mugabo acaje guhagara ku mugabo ngo kubera kutaha ijoro aca muga ati imisi yose ni wanje na umusi wawe ni wa Rowi Max eske umugore azoca bitahura gute no numva rero ko twomenya agaciro twebwe abagore dufise tukahana agaciro abagabo bacu nimba byukuri yo Rowi Max umugabo kwamireye yihimbaza akakugurira igitenge musabe ati none ko nosoka dusohokana sivyo kuko muri kumwe aragusororera mukajya mukanywa mugatahana mushake murare muri we n'umugabo nta kibazo ariko wowe umugore kwirarana ngo warose umusi wawe wo kuryoherwa ngo inde misi yose ni umugabo ico sico vraiment icyo ndabasaba cyo kuriha kuri izo mpanuro ziriko zirabafasha mu buzima bwa misi yose no gukanda like amo bisangize n'abandi nta kindi ivyo nimba washoboye kwinjira muri YouTube ivyo nta kindi ndagusavye nta kindi kiguzi ndagusaba ni ivyo kubisangiza n'abandi ukande like
utaragira subscribe ugire subscribe nico kiguzi cyonyene bona worihira izi mpanuro Yvette ariko raduha kuko iyi tariki uretse ko hariho nibindi biriko birasambura ingo za benshi iyi tariki ukwishitse buri mwaka ntiyabura nk'ingo 20% zisambuka kuri iyo tariki mutife ngo bashatse kuba bamagore magabo nta mwitegevyo mwaronse ariko mumenye neza ko n'Imana irabivuga neza nta mugore aganza umutwe ni wamara umutwe nta umutwe uzoba amaguru ashaka rero utubwire akajambo kanyuma ubwira abakunzi bacu bo kuri Kwizera 90 TV ugira icyo bahanuriye abakobwa abadame muri rusange. Jewe cyo no hanura impanuro zice kuri Kwizera 90 TV umuntu yozumviriza wese impanuro ziwanje ikintu ushaka guhanura abantu b'abadamu sikindi umuntu w'umudamu nkuko natangowe ndabivuga namenye icajejwe mu rugo kuko nkuko nakubwiye ati twebwe abadamu usanga dufise abakozi ndakivuge gitahuritse usanga kenshi turera amaboko cyane surtout kandi ugasanga nta kazi ufise mwirirwana n'umukozi ugasanga nimba umukozi niwe yoza abana umukozi arateka umukozi aramesura umukozi aragorora impuzu z'umugabo wawe ikintu cyose ugasanga ni umukozi ugasanga umukozi ni wategeza kugira umwitwarariko cyane w'ibyo mu rugo icyo ushaka guhanura rero abantu b'abadamu sikini nibafate bafashe akazi abo babone babo bareke kwama iminsi yose umenga umukozi niwe mugore mu rugo kenshi usanga abagabo batwaye abakozi nkuko nabivuze ugaca usanga kwivaze none yamushimye bijyanye ne sho guspect ukungene usanga umukozi yagiye gusasa igitanda cy'umugabo wuwundi ugasanga umukozi yagiye kugusasira igitanda nigishobora gukunda umugabo yakubwira ati nkeneye kurya ivyo utetse ngo ndafise umukozi akaba yaje kubiteka eske we ntiwovyitekera ariko impanura nabo baba bafise ubuzi bakora barataha ntibarara ku kazi rabukora akazi kawe nimbara kuko ufise umukoresha agutashe kare utahe kare ugende nimba utegura ivyo umugabo afungura atahabona ko umugore wiwe yatetse reka kubwira umukozi ngo uno musuze kunsasira igitanda si menya uvyutse ukagenda igitanda kugisanga uko nyene hama utahe ugisase ko hari abantu bazinduka kubuzi ariko umenye ko ico gitanda niuza gushika ucisasira apana ko umukozi aje kugusasira igitanda kuko ejo canke hirya ejo umukozi wazomutwara no umugabo niyaza gusanga agatanda gashashe neza canke spokta yuko aciye asanga ari wariko aragisasa bihereye hiyo naho bizogenda gute wewe umugore usanga uratumwikomo ku mugabo ngo ufise ingeso mbi itwara uko bigenza uko kumbe byose byavuye ku mugore utamenye umwitwarariko w'umugabo wawe menya ati umugabo aratashe umwuganirize neza ko hari umugabo usanga atasharushe ugasanga ku kazi yahuye n'ibintu byinshi menya ati uyu muntu no musi yarushe kuko umuntu mumaze kubana imyaka uramumenya cubanze ube pose ntumugire ivyumviro vyiwawe banze umwireke hama ni wabone n'ubundi umuvugishije ntagutahure cuvyihoza umureke kuko bukeye arashobora kwimvira ati bimwe madamu yambwira nibi iye menya ati kuko abagore keshi genda zi ko hari abantu usanga abagabo bipfuza ko babona umugore akunze umwana akamwiyegereza akamuterura ugasanga ari abagore nimba ari koga numukozi genda aho umwana ari kugaburira tora umwana umugaburira umugabo ntazegere abona umunsi n'umwe umwana wiwe agaburiwe n'umugore wiwe nico kintu hanura ku bagore nkanje ni mumenya ati umwana nije namwivyariye umwana ndafise urusha go kumwoza ndafise urusha go kumugaburira umwana ndashira kumuheka nka musinziriza pana kuvuga ngo je nakuze ntaheka nuwi wawe uramuheka umwana kugira agira urukundo kuri nyina kugira n'umugabo avuga ati abana twavyaranye vraiment arabakunda kuko hari umugabo yipfuza kuzobona umugore amuhekeye umwana nikibeho kwigira neza birabaho kandi birashemeye ariko ni kwigira neza ngo ntukore ivyo bindi kubuguma ni fresher sikuvuga ngo je ntaco nkora kugira ngo umesa neza urashobora kuri mu kazi kandi izo fresher ukabuzifise rero kino je no hanura abantu bari ko barakurikirana Kwizera 90 TV abadamu mwabakobwa iga kumenya ati jewe nubwo noba fise umugabo no mufata ko ivyo navuze bigendere ko bikore urabe ko atakizohinduka mu rugo ngira ko n'ikintu wambajije hariho ibijya bya surprise umugore cyangwa umugabo akorera wiwe sivyo okay ico bijanye nabijya wambwiye ati byo Saint Valentin erega twe tuzi yuko abagabo abahungu ari bo baha Saint Valentin abakobwa cyangwa abagabo baha abagore wewe umugore urashobora kuvuga ati uno musi ndatsitaye cyatanu tuvuge genda mwisoko guri yo sengre y'cyatanu zanira umugabo wa t-shirt vraiment je ico narose niki kubera ndagukunda ndakiguhaye ubikoze rimwe kabiri umugabo azovuga ati bwa ndi umugore wanje arafite ku rukundo
urukundo kuko nshaka kuvuga ko babubatse imyaka 10 utaronka icatanu urumva ko bidakunda rero mwabagore mweraba namwe mugira ico mukoze ku bagabo banyu kuko niyo twame dutega amaboko abagabo nibo bazoduha umugabo ni wazoma turara tuco twokora nimba twinjiza iryo jana tugikore ariko natwe tuvuga ati reka umugabo tumugure na socks y'igihumbi kugira aryoherwe je ndumva impanuro zanje nizo umuntu wese yakurikiranye kwizerano na TV vraiment abigendereko wa mukobwa nawe utarubaka raba nawe ingene ubigenza ntupfe gutwagwanya abahururu oya kuko no mu rugo bizokugendera uko ndiko ndabivuga mu gihe nawe utari uriga ibintu bikurikirane warashima uvyumvirize uvyitondere izi mpanuro natanze nawe uzumvirize murakoze cyane ndagukunda cyane Yvette bakunzi bacu ndabakunda cyane impanuro za gusa muronse nukuri ntabyo mfise nongeraho akanwa kazibwe yakanwa kazibwe rero ntabyo kongera ko ntabyo kwigirisha ngo urumva ngo ntabyo guhatahata muri make guhatahata ngo hasigikire mu mwobo cyaciye giturika ningorane rero ndabakunda cyane mwagize neza kudukurikirana mwari kumwe na Lucky Diane umunyamahirwe afatikanije na Yvette Nduwayezu yariko arabikora neza cyane ndabakunda cyane mwarahezagiwe ciao